Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi kwijambo ry'ukwizera. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ukwizera kutubashisha kugendera hejuru y'imisozi. Ndasubiramwo, ukwizera kuratubashisha kugendera hejuru y'imisozi. Reka dusome mu Bikorinto ba kabiri igice ca 4 ku murongo w'18. Haravuga ngo, natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari ivy'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba ivy'ibihe bidashira. Imana ishimwe cane. Ukwizera gutuma umuntu ataraba kubiboneka, ariko akarenganya amaso yiwe ivyo biboneka, akayarabisha, akabona ibitaboneka, akabona ibiri inyuma y'imisozi, akabona ibihishijwe kure cane. Mu kwizera Imana yacu Data wa twese tubona ibitabonwa n'amasanse, tuzi n'ibigaragara mu buryo bugaragara, turarenganya amaso yacu, ararengana ivyo tukabona ibitaboneka. Dusomye mu Baroma igice ca 4 ku murongo wa 16, nico gituma ivyo vyavuye ku kwizera ngo bibe ivy'ubuntu, kugira ngo ivyasezeraniwe uruvyaro rwa Aburahamu rwose bibe ivya bose, bitari ivyo abaganzwa n'ivyagezwe gusa, ariko ngo bibe n'ivy'abaganzwa no kwizera kwa Aburahamu sogokuruza wacu twese. Iri jambo riratubwira ngo Aburahamu ni sekuruza w'abizera. Imana idufashe cane. Twavuze ngo ukwizera kutubashisha kugendera hejuru y'imisozi. Iyi misozi wombaza uti, mbega iyo misozi uriko uravuga niyihe? Muri iyi si Yesu yaravuze ngo mw'isi muri n'amarushwa menshi, ngo ariko nimuhumure naranesheje isi. Hari imisozi myinshi, hari ingorane nyinshi, hari amarushwa menshi. Abera mw'isi baca mu marushwa menshi, ariko Yesu aravuga ngo nimuhumure naranesheje isi. Turakomeza gusoma, dusome mu Baheburayo igice ca 11, turahera ku murongo w'8 dusome n'umurongo w'9, tukomeze kuraba ivy'uku kwizera. Ku murongo w'8, ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye, akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi iyaja. Ku murongo w'9, ukwizera niko kwatumye aba inyambukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ivyo vyasezeranywe. Imana idufashe. Ubu ni Aburahamu. Ivyo vya Aburahamu reka dukomeze dusome turabe aho bitangurira. Turaja mu Itanguriro igice ca 12, turasoma umurongo wa 1 gushika ku wa 3. Haravuga ngo, Uhoraho abarira Aburamu ati, va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogira umugisha ku bwawe.
abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uwuzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Imana ishimwe cane. Ngaha aho bihera twasomye ngo Aburahamu niwe sekuruza w'abizera bose. Ngaha aho bihera Imana yaramuhamagaye iramubwira iti ngo uje aho nzokwereka, vaho mu nzu kwa so, vaho mu gihugu iwanyu, vaho mu muryango wanyu, nuze uje aho nzokwereka. Aburahamu akurikira Imana agenda ngo atazi yaja, niko Bibiliya itubwira, ariko arumvira aragenda. Bibiliya tubwira ngo aba mu mahema, abanaho na Isaka na Yakobo abamukomotseko. Yakobo niwe yahavuye yitwa Isirayeli, ari we yakomotsweko n'Abisirayeli bose. Ukwizera niko kwabashishije Aburahamu kumvira Imana, kugenda agakurikira Imana. Imana iduhezagire cane. Ukwizera gukora gute? Reka dusome muri Mariko igice ca 11, dusome ku murongo wa 23 no ku murongo wa 24. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uwu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa, azokibona. 24. Nico gitumye ndababwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe, kandi muzobibona. Nguko uko ukwizera gukora. Ndashaka kukubwira ngo abizera dufise uburenganzira budasanzwe duhabwa n'itegeko ry'ijuru bwo gukoresha ijambo ryande, ijambo ry'Imana. Abagabo n'abagore bafise ukwizera baba ari abayobozi, baba ari abategetsi. Kubera iki? Barinjira ahantu hatokwinjirwa, ahantu umuntu buntu adashobora kwinjira. Bakinjirayo bagategeka, bakavuga, kandi bigakoreka, bikumvirwa. Niko Bibiliya itubwiye ngo umuntu kubera ukwizera, mu kwizera arabwira umusozi ati wa musozi we shinguka, va ngaha, terwa hariya mu kiyaga. Kandi ngo ivyo bigakoreka. Kubera iki? Kubera arizeye, akoresha ijambo ryande, ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo. Ntituraba kubiboneka, niko twasomye. Abizera, aba bagabo n'abagore bafise ukwizera, ntibaraba kubiboneka. Ibiboneka birashobora kukubwira ngo uyu muntu agiye gupfa, ariko kwizera ukavuga guti azobaho, kandi ugakoresha ijambo ry'Imana. Wizeye uwo muntu akabaho. Ukwizera kugira iki? Kurarema. Twavuze ngo ukwizera kutubashisha kugendera hejuru y'imisozi, tukayitambatambako, ku dutwe tw'imisozi yacu tukahagendagenda. Amaso atubwira ngo biracika, ariko ukwizera ukavuga guti ntabwo bicika. Ukavuga uhagaze ku ijambo ry'Imana, ukabwira umusozi uti wa musozi we terwa mu kiyaga. Sinzi aho uri uyu munsi, n'ivyo ufise imbere yawe, n'ivyo ubona nk'imisozi. Ijambo ry'uyu munsi rije kukubwira, kugutera intege ngo senga wizeye. Barira iyo misozi, uyibarire uti wa musozi we uriki imbere ya Zerubabeli, nuveho, nuhinduke ikiyaye. Tubaho mu kwizera, ntitubaho mu vyo tubona, ntiturabesha amaso y'umubiri. Niko mu Bakorinto twasomye, Bakorinto ba 2 igice ca 5 ku murongo w'indwi. Tufata Imana tukayifatira kuki? Kwijambo ryayo. Mana ntiwavuze ngo, siko wavuze, ntiwavuze ngo nitwizera tukabwira umusozi bizokoreka. Mana siko wavuze. Imana tuyifatira kwijambo ryayo, kandi iyo wifatiye kwijambo ryayo birakoreka, birakunda, birashoboka. Turabwira umusozi uti wa musozi we shinguka, genda. Mbega ukwizera dufise tugufise muri inde?
twizeye nde? Mbega n'umwana w'umuntu twizeye? Oya, haba na gatoya. Dufise ukwizera Imana, twizeye Imana yacu. Ibi bica bivuga ngo yemwe muze tumenye Imana, kuko dogre ugeza ko kumenya Imana niyo dogre uzogeza ko gukoresha ukwizera. Kuko twizera Imana, ntitwizera ivyo umuntu yavuze, ariko twizera ivyo Imana yavuze. Ntitwizera ivyo umuntu avuga, ntitwizera ivyo pastori yavuze, ntitwizera ivyo umuntu twumvise yigisha, ariko twizera Imana ico yavuze. Kuko ico yavuze iragikurikirana kandi ikagishitsa. Yemwe tumenye Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo enda nimuze tumenye Uhoraho, tugire umwete wo kumumenya. Tumenye Uhoraho, tugire umwete wo kumumenya. Yewe Yesu mfasha, mpwemu yera mfasha kumenya Imana. Ndasubiramo ngo aho ugeza kumenya Imana niho uzogeza gukoresha ukwizera. Kuko niwamenya ko Imana ishoboye byose, ko atakiyinanira, uzobwira ujya musozi, uzopfukama imbere y'Imana, ubwira umusozi uti wa musozi we, mu izina rya Yesu Kristo genda. Kuko urazi ko bishoboka, urabizi. Rero kuko uzi Yesu, kuko uzi Imana, uzobwira uwo musozi uti wa musozi we genda. Tumenye ijambo ry'Imana. Kugira ngo umenye ijambo ry'Imana urarisoma, uraryiga, ukarisubiramwo, ukaribamwo. Imana idufashe cyane. Enda kandi muze tumenye ubushobozi buri muri iryo jambo. Ndabibutse ko jambo w'Imana ninde? Ni Yesu Kristo. Ubu ngo yamyeho, yahoranye n'Imana, kandi ngo byose byaremwe nawe. Ngo yari architect, umuhinga. Igihe Imana yarema, yaravuga ngo nibibe bitya. Yakoresha ijambo, afise ububasha, hari ububasha muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Reka dusome muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15, turabe ico Bibiliya itubwira. Kandi dusome mu izina rya Yesu. Muri mwebwe namba hariho uwugwaye, natume ko abashinga ntahe b'ishengero baze kumusengera, bamusiga amavuta ya elayo mu izina ry'umwami wacu. 15. Kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi, umwami azomuvyura, kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Yesu nahagwa icubahiro. Ukwizera n'ingwara nazo zirumvira uwusenze mu kwizera, uwutegetse mu kwizera. Kavuga ati wangwara we vaho genda. Bibiliya iratubwiye ngo nihaba hari ugwaye, natume ko abashinga ntahe b'ishengero baze bamurambike ku ibiganza, bamusiga amavuta ya elayo, hanyuma ngo ingwara yiwe azoyikira. Ngo naho yoba yarakoze ibyaha azobiharirwa. Ukwizera kurarema, umve ngo n'ibyaha navyo biraharirwa. Ukizera uti umwami arampariye, umwami arambabariye ibyaha byanje, bikukugwako. Imana ishimwe. Twakijijwe kubw'ubuntu mu nzira yo kwizera. Turizera, twarizeye ko Yesu ari umwami, twarizeye ko Yesu akiza, ko ari umukiza. Turizera n'ibyaha tukabikugwaho, tugacika abana b'Imana. C'est par la foi, ni mu kwizera duhinduka abana b'Imana. Imana nihabwe icubahiro cyane. Dusome mu Baheburayo igice c'10 ku murongo 38, haravuga ngo ariko umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera, naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje. Imana ishimwe cyane. Umugororotsi abeshwaho niki? No kwizera. Ukwizera kutubashisha kugendagenda kudutwe tw'imisozi yacu. Yewe uri kuranyumviriza, izera Imana. Izera Imana, hanyuma ubwire umusozi, hanyuma ubwire iyo misozi iyo ari yo yose. Wizeye birakunda, birakumvira, kuko uzoba uhagaze ku ijambo ry'Imana. Mana se wavuze uti, Mana se wasezeranye. Uca ubwira uwo musozi uti wa musozi we vaho genda mu izina rya Yesu Kristo.
ibyo ari byo byose biguhanze biguhagaze imbere, senga Imana, usenge wizeye, birumvira. Turangirize ku majambo yanditse muri Yohana igice ca 15 ku murongo w'7, aravuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ni Yesu Kristo yasezeranye, niwe yavuze ati mugume muri jewe, reka amajambo yanje agume muri mwebwe, nivyaba bityo ico muzosaba cose muzogihabwa, kizobabera kuno. Imana idufashe. Mbega uri muri Yesu? Mbega uguma muri we, uri muri we? Mbega amajambo yiwe ari muri wewe, ba muri wewe? Mbega urongorwa n'ivyo ubona canke urongorwa no kwizera? Yesu adufashe cyane, ati nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, yemwe musabe ico mugomba cose mu izina ryanje, nzogikora. Data azogikora kuko data arabakunda, arabitwararika, azobikora. Hagarara kuri aya majambo, wizere ico ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma usenge, hanyuma uzobona ivyo Imana izogukorera. Ibiva muri uku kwizera uzobibona, n'ingene Imana izobikora uzobibona, bizogutera gushima Imana. Imana ikomeze guhabwa icubahiro, nawe ugirwe mutoya, kuko Imana niyikorera vyose muri twebwe. Imana iduhezagire, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.